Amahoro. Amahoro. Ja, ja, ich grüße euch alle. Also, was bedeutet das? Von einer Gemeinde, einer anderen Gemeinde und, ja, und von meiner Familie. Okay, ich danke euch. Ja. Ego, karibu. Turabashimiye cyane. Bene data baririmbye, mwadushitse mu bindi birere, bidutuma dushima Imana. Amen. Bidutuma twumva turi kumwe n'Imana. Rero twaganiriye n'umuntu azi ibintu byinshi, n'umuntu atugenya, hama rero tuja ku byo kuririmba. Nambwira nti urabona kuririmba, ari kuririmba gushikana gusenga Imana. Hari no kuririmba kw'ikirori. Ibyo bintu biratanye. Ibi rero twabonye ni ibyo guhimbaza Imana, bitwegereza Imana. Kandi ndabateye intege mu bandanye. Yego, kuko aba bantu bize kuririmba cyangwa baririmba barafise muri bo akantu ko kugira ngo hajyanye abantu bashobora kunjira urubanza cyangwa bashobora kubona ko nagize gutya. Iyo hagize akantu kagira gutya biba ibigoye. Nabyo tuzi. Kandi ubu bica urubanza n'uri yari hejuru mu ijuru kandi azobahemba n'ukuri nta kizobura ingero cy'igikorwa mwakoze. Rero ndabaha ikaze. Ndabagumburiye mwese mu izina rya Yesu. Amen. Muri amahoro? Rwose? Ndabakunda cyane. Yesu bakungisha akabanyibisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Turamukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hari indirimbo Imana ishyize ku mutima kuva nishika ngaha. Iyo ndirimbo sindi umuririmbyi. Mugabo ni indirimbo y'amajana 353 ivuga ngo bari bamwe bazokwinjira ijuru. Das ist das Lied 353. Barakibabaza ikibazo bati uzobayo. Das Lied ist, da gibt es einige werden reinkommen, die anderen nicht. Da gibt es eine Frage, willst du auch da reingehen oder nicht? Dann sagen die werden sie erholen von das Kreuz. Das heißt, wir haben ein Kreuz. Du hast ein Kreuz. Du trägst ein Kreuz. Ich trage ein Kreuz. Willst du reinkommen? Willst du da wohnen? Das ist die Frage, was du die stellen kannst. Wir sind in der letzten Zeit. Das dürfen wir das. Wir sind in der letzten Zeit. Bei uns ist im Himmel. Hariho bamwe bazinjira ijuriyo babonye ibyiza babiriwe uzobayo
Unezerewe niki? Unanezewe aho bambwira ngo tuje mu ngoro. Yego. Nuko twebwe abizera, twebwe namwebwe abizera, turakwiye kwaba tumenya abo turi, tukirimbura, tukamenya ibyo turiko turagenderamo. Sinzi ko hari abakore mu mazu ya base, uri mu nzu ya so uragenda n'ahatagenda ukahagenda. Kera hari iwacu hariho n'urusenge ugashikayo, hariho ukagenda no mu rugo ukagenda no mu kigega, kuko uri kwaso. None natwe nico dukwiye kugendera kumenya. Aha rero niko ndabwira abiyumva ko bari muri Kristo n'abiyumva ko batarajamwo neza, canke ivyo ngira mvuge bidahava bibaraba, uno munsi bararonka akaryo ko kubijamwo no kuvyinjiramo neza, bazoheze bagende muri iyo nzu ya papa banezerewe. Iwacu iburagane hariho ijambo bavuga kugayagaya, sinzi ko gayagaya turabe umukozi w'Imana ugenda ugayagaya neza cane. Yesu akweza nuko reka twebwe rero ahantu tubona cyangwa uko mwebwe muri turi ingingo zigize umubiri. Uwo mubiri nawo ufise umutwe ni Kristo. Reka turabe mu Baroma 12:5. Roma 12:5. Niko duhere aho tuvubika uko bikwiye kumera mu mubiri wa Kristo. Nisunze ubuntu nahawe n'Imana, ndahanuye umuntu wese muri mwebwe ngo ntiyifate uko atari mu kwiyumvira ko ari uhambaye, ariko yicishe bugufi mu kwifata ko uko ari, yisunze urugero rwo kwizera Imana yamuhaye. Nguko iyi mibiri yacu ifise ibihimba bitandukanye, kandi ivyo bihimba bigakora ibikorwa bitandukanye, niko mu mubiri wa Kristo bimeze. Turi ibihimba byinshi bigize umubiri umwe, kandi kuri wo twese tuba dufatanye. Amen. Amen. Rero ni uvuga agomba kwicara Ariera basha none hariye siko bimeze. Arumva wicaranye na Ariera ni bon, wicaranye na Irene ni bon, wicaranye na Bartelemi ni bon, kuko murafatanye mwese.
turi umubiri umwe. Umutwe w'umubiri ninde? Ni Yesu Kristo. Amen. Reka tubandanye. Kera siko twari tumeze reka. Kera siko twari tumeze. Dusomye hariya muri ibaruwa rya Pawulo yandikiye ya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, yandikiye Abanyakorinto murabarira 5:17. Niho hatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo abahindutse ikiremwa gishasha, ibya kera biba bihise. Ubu rero twaramaze guhinduka ibiremwa bishasha. Umuririmbyi w'Imana yaririmbye ngo murababwira ko nahindutse. Twarahindutse kuko nitukiri hahandi twari. Ego, reka tuje mu Bakolosayi naho hatubwira yandi majambo. Mu Bakolosayi 1:15 murakurikira kubera intuze traditionnalonse muri iki cuma iratanga akantu gatoyi, hagize ikidahuye muce mukora kuri rwa rutsinga rw'iboroya abariko Kolosai yahatowe nivyo. Kolosai 15 niwe shusho yigira n'umutwe w'ijambo Kristo uwariwe boni igikorwa ciwe. Ego, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. Nanezewe cane mbonye iki gice cane ico gitangura inda gatoyi, igitangura ukigarutse ukagera kuri 15 gusa, wosanga wibeshe kuko wabwira ngo mwereka babandi bavuga ko Yesu ari uwaremwe ngo nivyo. Oya, byivugitse gutyo barasubira bakabana ati kuko Yesu ari mu Mana, ni umuntu 100% ariko ni Imana 100%. Haleluya. Ego, iryo jambo rero ryanyoheye. Ego, reka tubandanye gushika kuri 18. Tubandanye gushika kuri 18. Niwe mutwe w'umubiri, niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero. Umubiri niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe fura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Yesu yarazutse, yatubereye imfura kuri urwo rwego. Natwe aha turi ngaha twizeye kuzozuka. Twizeye kuzozuka. Reka tubandanye. Petero wa mbere 2 kuva ku murongo w'9 gushika kuri 10. Ivyihangagera, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe yabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimu, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Sinzi ko mwebwe hari ubigeze kubagira ati nta muntu urimo, kubera amajambo, kubera inyifato. Kera niko twari koko,
nta bantu twari kuko tutari bwagirirwa imbabazi. None rero ubu twarazirose, mwumva atari amahoro. Yesu abahezagire. Eka kandi twakijijwe kubw'ubuntu. Ubuntu nibwo bwadukijije. Efeso 2, reka tuje muri Efeso 2, uwo turasoma turyamire turambye. Yego, Efeso 2, Efeso 2 niho turi. Yego, aho nyine kuri rimwe. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukiza gusa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye n'ibicumuro n'ivyaha byanyu, ivyo mwagenderamwo kera, nk'uko ivy'iyi si bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarikwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera, mu kwipfuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima yacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose. Bandanya tuvuge, muravyibuka, kandi vyahera kera turi muri ntuzi muri jeniga mu wa 6 hariya hafi yaba akandi gahungu kitwa naka karandikira umuntu kati jewe rero nitwa naka. Urumva hano dukete twanyuranyurana, nta ntumbero nziza twari babi. Nariwe nawe ngo yakanditse nayo avuga naho wowe yanarinze arakandika. Urumva twari babi kera, niko twari tumeze, twatwagwa n'ubundi bushobozi. Ariko reka tubandanye, tugeze kuri 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigombe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Yatugiranye bazima na Kristo, yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga ihebuje ry'ubuntu bwayo, kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigendere. Ego, ibyo byose Yesu yarabikoze, ntama ndabivuga ubu ngira ngo nta n'amasheka akiriho, mugabo hariho ukuntu hariya ugiye gusuma kumwe hano ababa ngaha bose barabahaye udukarata, uragenda ukabisuma ukabitondeka, umukazi utanga arabinyarutse akabishira imbere yawe, ati agaca kubaza aturiha gute, urihisha ikarata canke uriha kashi? Ufise iyo kashi urayitanga, ufise iyo karata urashirako ibintu bigaca byitwa kwawe. Siko bimeze? Ushizeko ibintu bica byitwa kwawe. Ubu Yesu ibi byose yarabitugiriye. Ubu wewe ikarata yawe warashizeko, ikarata yawe batubwiye ni rya jambo harya bavuze ngo no kwizera. Ukwizera mukanya aho tubira ngaha, ugize ukwizera araza ngaha, kuko urumva ibi byose byiza byavuzwe kera nta bantu twari. Utarakira Yesu n'umwami n'umukiza wiwe n'ubu aracari hajya nyine ntaraba umuntu, kuko ntararonka irwo ruhusha kuko uzozukana na Kristo. Bene data yabivuze mu ruririmbo Imana yamushizemo, muhemu yamushizemo, ati uzojayo, ikarata yawe warayishizeko, ikarata yawe yarayishizeko. Maze gushira ku ikarata yawe ari naho ufise kwigirujana nyene, mugabo ukavuga uti ale ndayishizeko, ibintu mugabo ni gwanje nzojayo. Yesu abahezagire.
Yego, reka rero tubandanye iyo twihanye ibyaha byacu mbega bigenda gute? Reka twigire muri ibaruwa rya Yohana rya mbere umurongo wa mbere. Reka tuje kugarongo kindi turabe, gira hano umutwe w'amajambo ushira kuri turabe, hanyuma tuce dusoma. Rero duheraho nyine gufatanya n'Imana niko kureka ibyaha. Ega twararetse ibyaha byose, kuko hari aho tureka ibyaha, ntitwibe, ntidusambane, ariko tukabisha, ariko tukagayana, tukankana. Ariko hano barwaza ati gufatanya n'Imana niko kureka ibyaha. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeyi. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu. Kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cyose. Iri jambo twihagararako, amaraso ya Yesu. Reka turaza kugira ngo abaririmbyi baza kuyaturirimba, amaraso ya Yesu yatuponya kabisa, damu ya Yesu. Siko hariya ruzi, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu yatuponya dhambi zetu. Murakoze, inkomezi za Satani zaratsinzwe. Reka tubandanye, tugeze kuri 8. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza ukuri ndi kuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, kubera ko twatuye ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Amen. Amen. Naha babandanya bati tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Abantu bose baracumuye, twarabivuze, kandi twarabisomye. Abantu bose baracumuye, kandi impera y'icaha ni urupfu. Ariko icyo turonka ku buntu ni agakiza ka Yesu, ubugingo. Bivuga gute kirya gice cyo muri ingero y'icaha n'urupfu? Ariko ingero y'Imana n'ubugingo budashira. Murakoze, mwarize neza. Ego, nuko rero mwihane mutarize kuraba ngo nzorindira nzoba ndihana hanyuma. Reka tugende dusome mu byakozwe n'intumwa. Urantumwa nabazana ibisomo byinshi, ariko je nta nico kindi biso cyo kurenza atari ivyo nyine byavuzwe, kuko ivyo twatumwe kuvuga. Nuko rero Yesu abaheza. Yego, mu byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 30. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igira ko abantu bose bari hose bihana. Imana rero yari yarirengagije, none ariko yarageze iminsi ko abantu bose bihana. Aho umuntu avyumviye ne yihane. Kubera iki? Kubera kuko yashinze umunsi wo gucirwa ko isi yose amateka y'ukuri. Izo yacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo
c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Amen. Uwo yazuwe ni Yesu Kristo. Uwo yazuwe ni Yesu Kristo. Ubu rero mu kanya wewe ni wowe wumva umenga nturakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, erega urabimubwira. Sinzi ko ndibaza ko bamwe muri mwebwe mwigerageje kugira usaba amaburse, usaba ikintu, urandika nyine n'umukono ugashirako neza cane kugira ngo uronke. Yesu rero ntagorana. Yesu umusavye arakwishura, ntawe yirukana. Oya, nego turabandanya tugeze kwihana. Hari ico tumenya, reka tugende mu turabwo rukundo Yesu yatuzaniye, ubwo rukundo Imana idufitiye muri Kristo. Iyo rero tubisoma mu Baroma, akoze mu Baroma 8:31. Baroma 8:31. Ariko turashobora guhera no kuri 37. 37. Ariko muri ivyo byose turishwa kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho wowe urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Aha rero nababwiye ngwiki ngo kugayagaya. Twaronse amajambo atubwira ko none rero ubu rero twirana turageze kugayagaya canke ntituragera kugayagaya. Turageze kugenda tunezerewe kuko aya majambo nayacu twaramwakiriye kandi aratuzi. Erega Imana irakuzi neza kandi iragufitiye n'impera ku bikorwa byawe. Birashoboka yuko byoba waratsitaye canke warakoze icaha canke uvuga uti jewe sintunganije n'Imana. Ubu n'umwanya mwiza wo kuza gutunganya